canke ugasanga umuryango urimwe abasuma gusa. Kibaza none ibintu bigenda gute? Sari no gusenga Imana kuko Kristo nta kindi yapfiriye ivyo. Uriko uravyumva? Je imbere yiwe binabaye ngombwa. Shalom, shalom bakunzi ba holycanaantv, turahoramukije mu izina rya Kristo Yesu, twonge kuha kaze kandi mu biganiro tubashitsako biciye kw'imboneshakure. Twizera ko bibahezagira kandi dushimiye abantu batuba hafi, badusengera, badukomeza. Yesu abahezagire. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro kuno munsi wa kabiri, tugiye kuganira kandamutse d'abord ukunda kutwigisha umeze neza. Kuri je ndashima Imana cyane, nawe ni sawa gatire. Meze neza cyane. Waraye mahoro? Ego. Nawe ni impore? Ego. Weekend yarangiye yaheze imeze neza? Yagenze neza. Ego kubera twaragiye mu gikorwa c'Imana cyo kwibarutsa, turanezerwa. Amen. Ego nukuri Imana ni nziza. Amen. Ibihe byose. Tugize umugisha gusubira gutangura inondwe kuno munsi wa kabiri. Tugize ibihe byiza, Imana ituramutsa amahoro, na kandi kajye turose ko gukorera Imana cyane. Kandi jewe franchement nta narimwe ndabifata ibisanzwe. Nta narimwe ndabifata ibisanzwe kuko hari abantu batubona turi kuri kamera bakibaza ngo ni ibintu biba byoroshe, ni ibintu bitaba byoroshe na gatoya. Yego kuko kuja kubwira abantu ibintu by'Imana, hari rimwe na rimwe umuntu usanga hari naho avuga ibintu abantu ntibavyumve neza. Nukuri nkuko wabivuze ngo niba badusengera kugira ngo turonke sagesse, turonke ishurirwa rishobora gufasha abantu, kuko haraho umuntu avuga karoga akavuga ibintu byica abantu. Rero nama mfise ubwo bambwira Imana ngo nkunda kubwira mpwemu yera, nukuri ntaba ari jewe. Unyitize uganiriza abantu kuko jewe novuga ibishobora konona aho gukiza. Rero ni ibintu biba bitoroshe tuvuga dufise ubwoba. Rero nizera ko mpwemu yera akomeza kubana natwe. Amen. Watubaha ikaze kandi canke turakiranye twese wizina rya Yesu. Turakiranye. Ego. Dutangura reka dusenga Imana. Data muremyi n'isi, mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye kubw'urukundo n'imbabazi zawe bihoraho ibihe byose. Data uduhaye akaryo keza ko kongera kugukorera, kandi urakoze kuturinda no kuturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemwo. Nibi navyo ni bimwe mu byo washizeho kugira ngo dushobore kubishitsa. Tuguhaye kaze ngo dushoboze uyu mwanya, kino kiganiro tugiye gukora turagisengeye. Uganire na bene data, utwitize kugira ngo imitima ya benshi ishobore kwakira ibyo ugomba. Tuzi ko ubushobozi bw'amaraso ya Kristo Yesu budasanzwe bushobora guhindura umuntu kundi, bigatuma ibyo avuga bigira inkomezi kuba byumva. Uzubane natwe kandi dushoboze icubahiro n'inganji data, bikomeze ibibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Tugiye kuganira nkuko dukunda kuganira, ariko uyu munsi numvise twoganira ku ngaruka z'ibyaha abantu bakora. Mu cete Paulo yanditse yacandikiye abigaratiya igice ca 5 umenga ni murongo wa 19 havuga ku byamwa byamwe mu yera. Harimo icamwa citwa kwirinda mu byamwa byamwe mu yera. Iyo umuntu adashoboye kwirinda icakoze, ni gute gishobora kugira ingaruka ku bazo mukomokako? Urumva murazi ko twigeze kuganira tukavuga ngo abantu turi myuka, turi mpemu. Umuntu ni mpemu, kandi ibintu byose burya bikorwa byose bibanza gukorwa mu mpemu mbere yuko bigaragara inyuma. Yego. Rero igihe wewe ukoze icyaha, urabona ugikorera iyo ukoze icyaha, urumva abantu baba bakubona, abana bakubona, mudama bakubona, abo mubana baba bakubona. Kenshi iyo mpemu yawe urayitransmeta abagukikuje. Uzurabe niyo umuntu
uri mu kirere cy'abantu bavuga nabi, kandi wewe wahora uvuga neza, ntuhora ubona ko ushobora guhinduka ugasigara nawe uvuga nabi, canke ugihe ugenda mu bantu baba beshi ugasanga nawe iyo mpwemu yaragufashe, usigaye ubesha ntumenye ingene byagenze, n'uwo mwuka niyo mpwemu iri transmissible, urashaka kuyitransmeta abo muri kumwe, uriko uravyumva. Canke ugasanga ugendana n'abantu banywa inzoga, ugasanga inzoga barazinyoye kandi atani zo washaka. Canke ugasanga ugendana n'abantu banywa urumogi kandi uzi n'ingaruka yago, kandi unagwa umaze kubona nabo gwagiriye nabi, aho ugasanga babyisanzemo. Rero ni turi impwemu rero zirahererekana. Rero iyo turiko turakora ivyaha birashika ivyo vyaha ugasanga uri kurabiha abo muri kumwe. Ubu turaguma mu muryango, si ngomba ko tujandero y'umuryango, kuko tugiye mu ntuze wiyaguye, mu mugwi wiyaguye byo natugora, ariko ndashaka ngo dukorere mu muryango, dukorere mu muryango. Kandi mbere yuko dukoreramwo ndagomba kubanza gusoma ijambo ry'Imana, ndakwereke ingene icaha donc gikurikirana uruvyaro. Reka dusome mu Itanguriro, turasoma igice ca 12, dusome kuva ku murongo w'12 dushikane ku w'15. Haravuga ngo mu Itanguriro havuga ngo nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga ko uri umugore wanje, baheze banyice, nawe bakureke. Ndakwinginze uvuge ko uri mushikanje, kugira ngo ndabe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ivyo uvuze. Nuko Aburamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko uwo mugore ari mwiza cyane. Abishikira ba Farawo bamubonye bamushimira Farawo, nuko uwo mugore ajanwa kwa Farawo. Amen. Urumva, uyu muntu yari umuntu yitwa Aburamu, ntiyari bwahindurirwa izina, ariko ni Aburahamu. Urumva yari afise umugore mwiza cyane, vrema ngo w'umunyakaranga. Hanyuma ngo hatera inzara mu gihugu yari arimo, hateye inzara, aravuga ati nta handi dukwiye gusuhukira, reka duhungire muri Egypte, ati kugira tube turikinze inzara. Mugabo umve icyaha cyo kubesha, uyu munsi nico duhagararako, icyaha cyo kubesha. Ntuze Aburahamu aravuga ati mugaje naho ngiye nkabajyanye n'uyu mugore, ndavye ingene asa, bazomunyicirako. Urumva ubwo bwoba, urumva ibyo biganiro vya Satani. Ntiyanasenga ngo tumavuga ati Mana tugiye muri iki gihugu, uraturindira, uratugirira neza. Mugabo umwansi amuterereje ikintu citwa ubwoba, ikintu citwa ubwoba. Atangura gufata imigambi y'ingene aza kwigwanira. Avuga ati jewe uyu mugore sinza kwemera, ati ntuze kukwemera ko ari kuri umugore wanje, atize kuvuga kuri mushikanje, ati bazoheza bandabe neza ntibanyice, ati ko bazaba bagutwara je banyice we usigaye. Sara agiriki yarakiri Sarayi, aravyemera. Ngo ashitseyo bigenda kwa Gatieri, nakubwiye ngo ijambo ryose tuvuga riradushika ko mu buryo bwo mu mpemu. Kujya hariho abantu badukoreye babiri, umwe ni marayika w'Imana, uwundi ni mpemu mbi za Satani, abadayimoni. Iyo uri kuratura amajambo, cyangwa n'igikorwa cyose uri kurakora, hari uwucaza kukigaragaza mu buzima bwawe. Urumva amajambo Aburahamu yivugiye, umudayimoni yaje kuyashita abitisha mu banyegiputa. Ngo bakimubona uyo mugore bambwira aje kubwira umwami ati hari umugore aje ngaha w'igitangaza.
urumva ati uyu mugore akwiye wewe. Hanyuma babagiye Aburahamu aravuga ati ego ni mushiki wanje si umugore wanje. Yiga baramujanye kandi Farawo baramaranye iminsi. Uriko uravyumva kubera iki? Kubera ikintu citwa ubwoba, kubeshya. Urumva ko icacu kubeshya hinga nkwereka ingene gikurikirana. Reka ngusomera ahandi tuje mu Itanguriro igice ca 20. Turaza tubidebate ko mu nyuma wumvirize. Nta cagikorwa ngo kive kure kuko ikiri ku 20 bere ku murongo wa mbere dushikane ku windwi ngo Aburahamu avaho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishura. Hanyuma abigerari Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Wabyumvise? Yamaze kuba habitude. Burya hari icyaha ukora kigahinduka ubuzima bwawe. Urumva? Abungere baramubajije ati uyu mugore ni gute? Toya, twese umugore wanje. Ubu ni mushikanje. Abimeleki umwami w'igerari atuma ko Sara aramutwara. Wavyumvise? Ngo ariko mwijoro Imana yereka Abimeleki mu ndoto iramubarira iti urapfuye kubwo mugore watwaye kuko afise mwenewe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwa murongore. Umvise Imana nuko arabaza ati mwami wogeseza abantu kandi ataco bacumuye. Ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushikiwe. Urumva? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we. Ico nakoze nagikoze ata mutima undega ikibi, ata amaboko yanje nanduje. Urumva? Imana imwishurira mu ndoti iti nivyo ndazi yuko wakoze ivyo udafise umutima utakurega ikibi kandi nanje nakubujije kumucumurako. Nico catumye ntagukundiye ko kumukorako. Urumva? None rero subiza uwo mugabo umugore wiwe kuko ari umuvugishwa wanje. Nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamusubiza umenye yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Imana dufashe. Urumva? Cyaha cyamaze kuba ubuzima. Kandi rero igihe kibaze kuba ubuzima, ubwo buzima bwawe uca ubutransmeta abo muri kumwe. Yahindutse ubuzima bw'ukwesha. Urumva? Abigize inshuro zibiri. Kandi Imana yagiye imwereka ko ibyo ariko arakora atari byo, ariko ntiyavyumva. N'uyu munsi hariho abantu babanaye gukora ibyaha kandi babizi neza, kandi ukabahanura ukabereka ati ico kintu kizogira ingaruka mbi mu buzima bwawe n'ubwabawe, mugabo kanana. Kandi Imana nayo iratubwira ko yamayiteguye kutugirira neza. Reka ndacabandanya sindaheza kugira ndakwereke urutonde ngene bigenda bikurikirana. Reka tugere mu Itanguriro 26. Turasoma igice ca gatanu umurongo wa 26 igice ca 6 dushikane ku 9. Ngo nuko Isaka aba igerari. Urumva? Abantu baho bamubaza ivy'umugore wiwe arabishura ati ni mushikanje. Isaka ninde? Numuhungu wa Aburahamu. Urumva? Kuko yatinye kuvuga ko ari umugore wiwe ngo abantu baho uwo mwica kubwa Rebeka. Kuko yari mwiza w'igikundiro. Amaze y'igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilistiya arungurukira mu idirisha abona Isaka akuyakuya Rebeka umugore wiwe. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubarira ati erega biraboneka ko ari umugore wawe, none nigiki catumye uvuga ko ari mushikawe? Isaka aramwishura ati nuko natinye ko bonyica kubwiwe. Wabyumvise? Exactement comme son papa. Urumva ubuzima bwa se bw'ikinyoma
yabushize mu mwana, bwakurikiranye umwana mu mpwemu, kandi bikaca bigaragara mu mubiri. Se yarabeshe inshuro zibiri zose, umuhungu arabeshe, abesha cyo kimwe na se, ngo ifizi y'intama itendera nkana nka se. Urumva abesha cyo kimwe nuko se yabesha. Turabandanya tugende 27, dusome murongo w'17 dushikane ku murongo wa 23. Ahereza uwo mwana wiwe Yakobo za nyama zicumvye n'umutsima yacumvye, nawe agiyo sari aramuhamagara ati urindega mwana wanje. Yakobo yishura se ati ni jewe Esawu imfura yawe, nkoze ibyo wambariye. Ehe se vyuka wicare ujye kuvyo nahize kugira ngo umpezagire. Isaka abaza umwana wiwe ati ko waronse ningogaga mwana wanje? Ati ni kuko Uhoraho Imana yawe ampaye kugira ikiganza ciza. Urumva ariko arabesha deje, ngo Imana yamuhaye umugisha, yamuhezaga, arashiramo n'Imana. Isaka barira Yakobo ati ehe igira hino mwana wanje ngukoreko, menye ko uri Esawu mwana wanje koko, hanyuma canke ko utariwe. Nuko Yakobo yegera se wiwe aramukorako, aravuga ati ijwi ni rya Yakobo, ariko ibikonjo ni bya Esawu. Ntiyamenya uwariwe, kuko ibikonjo vyiwe byari kubwoye nk'ivya mukuru wiwe Esawu. Nuko aramuhezagira. Reka nshake ngeze ngaha, Bibiliya no iparukura nosangamwo vyinshi. Urumva twabonye ko Aburahamu yabeshe ko Sara ari mushikiwe. Turabonye ko Isaka yabeshe ko Rebeka ari mushikiwe atari umugore wiwe. Turabonye ko umwana wa Isaka yabeshe se ko ari Esawu kandi atariwe, kuko Isaka yari yavyaye abahungu b'amahasa babiri, Yakobo na Esawu. Hanyuma mu migenzo y'Abanyisirayeli uwabasamuragwa y'abimfura ko niwe yari bukuru Esawu, ariko kubw'icaha c'ukubesha cari mu muryango, nyina wa Esawu na Yakobo se yamubwiye ati genda ubanze ugende uhige, genda unzanire inyama uduziteke zishe zicumbe zorohe, ko ntamenye yarakigira. Ati hamucuza ndaguha umugisha. Nyina vyumvise ati no, umugisha utwara Yakobo. Arumva umwana yaranabwiye nyina ati mama, none papa hamenyera ko tutameze kimwe, ko ngo Esawu yarafise ubwoya bwinshi ku maboko, uri nawe yarafise polisi, ataraza kumenya kandi araza kumvuma. Urumva aramwara ati we humura nta ngorane, ati jewe ndakuregenda tubigenza n'amasugura abiri, hanyuma tuwe dufata ubwoya bw'impene, urampene zifise ubwoya bwinshi, nashira urusato ku maboko n'ahantu hose ashaka kugukorako, akumva ko ntaza kumenya ko uri Yakobo. Atuca wambara n'impuzu za Esawu. Urumva ko intuze nyina amubwira ati jewe ndakushira ku bwoya nta ngorane, wetekana, ati kandi cyane naho so yo kubona icaka kizoja kuri je nikizoja kuri wewe. Acaragenda afata za mpene araziteka, inyama zirasha, hanyuma acagenda kwasi. Mugase nawe nyene amushikiriye yarageze amakenga, aravuga ati none kwijwi ryawe umengo uri Yakobo, atigira hino ndagukoreko. Kome yaciye amushira ku bwoya, amukozeko yumva afise urukoba ruri ku bwoya, hama n'impuzu amwimotereje yumva afise akamoto k'impuzu ka Esawu. Burya abantu bose ntidufise akamoto kameze kimwe. Burya urashobora gufata impuzu y'umuntu ukamenya uti impuzu ni yanaka kubera akamoto kiwe. Rero se acagira iki? Acaramuhezagira. Urumva cyaha cyahereye hehe? Cyahereye kuri sogokuru, kiramanuka kija ku muhungu, kiramanuka kija ku mwuzukuru. Mugabo nkubwire ingene umuntu yamaze gutahura neza akabona yuko ibintu biriko biraba atari ibintu normal, iyo amurikiwe n'umuco w'Imana aratahura kandi ibintu agashaka kubihagarika. Timbega bihagarika gute? Hahandi hari ibanga no gusenga ukitandukanya n'ico cyaha,
ukavuga ngo ndakibrijije nditandukanije uyu munsi ndagomba kuvavanura n'iyi ngeso yatwiyometseko kandi ibintu ugasanga birahindutse. Ndabiye no kuri uyu muryango byarabaye bibi kuko Esawu aje avuye guhiga yaragiye arateka, agiye guteka acashira nde ashira se inyama. Saramubwira ati Esawu ni wewe? Atego. Tirone byagenze gute? Ati neza na neza naje gutanga umugisha. Murasoma iki gice iki gice ca 27 mu gisome murabe ingene vyagenze. Esawu aje yararize, samubwiye kumuhezagira wose yamaze kuwutanga, yaramuhaye umugisha, umugisha wo kuvyara karondoka, umugisha wo kurima kimbura, yamuhaye ibintu vyose, yamuhaye umugisha w'uburyo bwose, ukuzoba umutwe ukuzogira umugisha muri bintu vyose. Hanyuma uyu mwana arababara, Esawu yarababaye, arababara ati Yakobo arasuye kunyiba mbere yantwaye kuba samuragwa, ati yantwaye kuba imfura, none we yasuye kuntwara kuba samuragwa. Arababara acarahiga ati ko biri kose ntegerezwa kumwica sinshobora kubyihanganira. Urumva ingaruka z'icaha, icaha gikwega ibibi vyinshi. Umva ababyeyi barateranije abantu, hanyuma biba ngombwa ko ahunga. Yakobo arahunga. Ahungira hehe? Ahungira kwa Inarume. Kandi nawe ashitseyo caramukurikiranye kuko sebukwe yari afise abakobwa babiri, hama kunda muto yitwa Rasheli. Aramubwira ati ndagusavye umpe uyu mukobwa ndamurongora. Aramubwira ati nta ngorane, we mukorera imyaka 7. Imbuto biba muntu w'Imana urayimbura byanka byakunda. Arakora 7. Akoze iyo myaka 7. Kera kandi ngaha mu Burundi vyariho bashingira abageni mwijoro, kandi akaza yitwikiriye ntwa namubona ko nta namatara yari ahari. Acamuzanira Leya imfura yiwe. Mu gitondo aravye iyamaye asanga yamuzaniye Leya. Arababara ati muvyeyi nagusavye Rasheli none umpaye Leya. Leya ngo ntiyari namwiza bingarasa akabazo k'amaso. Aramubwira ati umbe nkubwire, mu mico yiwacu nta mukobwa aca kuri murumuna we ntashobora kumucako. Ati ni wawe umushaka naje subira umukorere yindi myaka 7. Wumvise caca cukubesha, nawe asubiye kubeshwa. Aca mukorera iyindi myaka 7. Abona kubana. Uriko uravyumva? Ntivyanahereye aho. Icyaha nticyahereye aho. Iyo utaritandukanye ni gutya. Acaramara ati none rero ndashaka nanje umpezagire ko ndiko ndakora mugadakeneye impembo. Amubwira ko azomuhemba. Ivyo yamubwira vyose yagoma bihindura. Ibara yamubwira ko izovyara zatazivuka ngira zimeze gutyo. Undi akacahindura kwera abona ko umugisha wose uri kuza kumukwe ari we mwishwa wiwe. Mu nyuma rero acarondera ikintu gikomeye amubesha. Atumviriza rero izizoda zifise amabara nizo zizoba gwawe, izizovuka mu mukoko wiwe. Uwundi nawe ngo aciye agenda afata inkoni arayiturira, yagiye azingira ko akagozi. Hama urabona ko iki zifise amabara ngo intama zaja kunywa akaje azitega ya nkoni zikanywa ziriko zirayiraba. Zavutse zifise ayo mabara ngira presque zose. Kubera iki? Hariho umugisha Imana yari yaramwatuye, se yari yaramwatuye ko waramukurikiranye. Biba ngombwa ko ahaguruka baho hantu. Aravuga ati ahantu sinzohagirira umugisha kuko bari bamufitiye ari ryinshi. Arahaguruka aragenda. Niho ngomba gushika. Yakobo aravuga ati ibyo arivyo vyose hari ibintu vyakozwe bitari vyiza. Ubu rero ifoko duhangana n'Imana. Turi babiri. Ibanze nkure ko uyu muvumo. Haleluya. Ngo singomba kuvuga ingene yashitse ko sije tugomba kwiga ko
turagomba ingene abantu bibohora, ingene abantu bakwiye kwibohora. Yakobo arajabutsa abana, arajabutsa ibitungwa byose n'abagore biwe, waca ngo aragaruka aravuga ati jewe uye sinshobora gusengana n'undi muntu, ubu ndagomba kugwana n'Imana gushika jewe inyambuye ikiteye uyu mutima w'ubugunge wunkuremwo, ikicati canyizingiye ko c'ububeshi c'ukurenganywa, ndagomba kuvyitandukanya ndabikure mu muryango wanje. Aragenda ngo arasenga Imana ngo aranigana n'Imana. Bavuga umumarayika, mugabo umumarayika mu isezerano rya kera yabari Kristo. Hanyuma ngo aramubwira ati umviriza, ndekura burakeje ngende. Marayika ngo aramubwira ati sindakurekura utarampa umugisha, ati utarampa umugisha, utarambohora, utarampindurira izina, sinshobora gupfa nakurekuye. Hama ngo cyaramubaza ati mbega ho nyene witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Urumva Yakobo risigura iki? Umusuma. Uriko uravyumva? Umve nkubwire, utaramenya umugozi ukuboshe, utaramenya icyaha kiganje mu buzima bwawe n'ubwabawe, biragoye kubisengera. Yakobo aramenya ati iki cyaha cy'ububeshi ndagomba ko gihera. Mana, ndikubise imbere yawe, ndi umubeshi, ndi umusuma, ndakwinginze ntabara. ngo acamukora kuntuze ku mutsi w'itako, aramubwira ati kuva uyu munsi ndaguhinduye Isirayeli. Haleluya, haleluya. Ahindurirwa izina. Bantu b'Imana, ibi byadukurikiranye, ibyaha byakozwe n'abavyeyi bacu birashobora kutugira ku ingaruka, ariko turafise Imana ihindura amateka, turafise Imana ihindura amazina. Bigusaba gusa kumenya. Ega hari n'umuntu abundikira icyaha ukamenga bindukiriye umubebe. Icyaha nico guta, nico kwitandukanya naco. Uyu munsi hari imiryango ubona iboshwe kabuha n'ukintu runaka, hari Imana ibohora, ariko bigusaba kubimenya. Utarabimenya uwo muryango guma wugure. Satani abafise cyarekrama mu buzima bwawe, abakufise ko access zose ushika uwo muryango wugawe. Rero nico numva no kubwira, icyaha kirakurikirana, ariko dufise Imana ibihindura. Sinzi ko noba ngusiguriye neza. Murakoze cyane, mubuze ibintu bikomeye, ni ikigwa gihambaye, kubera hari ibyaha byinshi bikorwa n'abavyeyi bakibaza ngo ntaco, ngo ntangorane, kumbe dusanze bikurikira abantu n'abana bibagira kwingaruka. Reka mvuge kimwe, mwavuze ku bubeshi ukuntu ushobora gukurikira, ariko hari ibintu vyagiye biba no mu mico y'ikirundi, ugasanga umugabo arava muri urugo rwiwe rumeze neza, ndabivuge gutyo, akaja no mu zindi ngo agakora y'ivyaha akibaza ko bijanye, aho ndavuze ubusambanyi. Akaja na hariya ugasanga hari ibintu yagiye akora gutya akibaza ngo bihereye aho, kandi umenga navyo bwabyo birakunda kugira ingaruka no ku bana. Birayigira nyene. Erega Thierry, nakubwiye icyaha cyose ukora n'imbuto ububivye, n'imbuto ububivye, kandi imbuto yose uteye iramera, iba nziza iramera. Rero igihe ugiye kujya urakora ibintu nk'ivyo, icyambere nakubwiye ko mu buryo bw'impwemu uba uburekuye ico kintu, iyo mpwemu igakurikira n'abagukomokako. Uriko uravyumva? Uzurabe muze munabigendereza. Kenshi hariho umuryango usanga abantu bose arabasambaye. Kibaza sino nibi bintu bigenda gute? Ya mpwemu iva ku muvyeyi igenda ifata abana, cyangwa ugasanga umuryango urimwo abasuma gusa. Kibaza none ibi bintu bigenda gute? Sariba, inariba, abana bariba, bigenda gute? Niyo mpwemu igenda ikurikirana. Rero icyaha kujya kwigituntu, iyo ubana n'umuntu agwaye canke grippe, ijya virisi ya grippe usanga uri urayihereza abo muri kumwe, ni icyaha nuko kimera, kuko nakubwiye ko turi impwemu. Rero we ntubibona ko uri kurabiba, mugabo mu buryo bw'impwemu nakubwiye ko ari umudayimoni acagenda ahereza n'abagukomokako. Rero arico cyangombwa
ko umuntu vy'ukuri akwiye ikintu cyose ariko arakora yarakwiye gusubiza ubwenge inyuma, mbega iki kintu ndiko ndakora gishobora kugira ingaruka ingana gute kuko ndiko ndavyara. Uriko uravyumva? Cyangwa ukibaza ati mbega jeho naho tutobishira no mu mpwemu dushake tubishire mu mubiri. Iyumvire wewe uri umuvyeyi bakumva ama histoire y'umuvyeyi amabi, eske wibaza ko bigira umwana agira umubabaro ungana gute? Ntitwabonye ko umuvyeyi umwana ari idealize umuvyeyi abona umuvyeyi ari igitangaza, abona hari ibintu atokora. Rero igihe ukoze ibintu nk'ivyo umwana arahungabana. Byari umwana yigeze kunshingira intahe se ngo yaraboregwa cyane, hanyuma aturazi ko hari inzira natinya gucamo, ko kenshi nasanga yari ahantu hakabare baja ku ishuri. Ati papa niho yakunda kuba yicaye, yararayo. Ati nkumva ndanatinya guca muri iyo nzira. Arakomereka arahwera. Kubona gusa inyifato y'umuvyeyi wawe bikagusenya n'ubuzima bwawe bugashobora no gutakara. Rero ndumva ngo vy'ukuri twige kwirinda kugira ngo turinde n'abacu. Twige kwirinda, twige kwiyuba, kuko inyifato yawe, inyifato yanje hari ikikora ku buzima bw'abana banje. Waturangiza tugomba tubarire. Yakobo we yagiriwe umugisha mwakira gihe yaramaze kujabutsa ivyiwe byose, abana biwe, ibintu byose. Aca afata umwanya wo kuba imbere y'Imana arasenga. Ico gihe agirirwa ubuntu marayika w'Imana aramwiyereka ngo mugaturuturu. Uwe yagiriwe ubuntu arabimenya, yiga kubigwanya, noneho n'Imana iramwiyereka. Uyu munsi ku muntu ariko arabibona mu muryango wiwe akabona ko hari ibintu biriko biraba, akavuga ati kandi na nyogokuza we yarameze gutyo. Akore gute ngo abigwanye kugira ngo arinde abana biwe n'abazomukomoka ko atangura igisokuza gishasha kitagira ivyo byaha. Ibanga nta rindi no gusenga Imana, no gusenga Imana, kuko Kristo nta kindi yapfiriye ivyo. Uriko uravyumva? Je imbere yiwe binabaye ngombwa urashaka gufusa bagufasha. Hariho abantu vraiment bashaka kugufasha wibohoze, wongera ubuhoze umuryango wawe. N'ibintu bihinduka. Mugabo byose biva hehe? Biva kuri determination, biva ku mutima wo kwiyemeza, uvuge ngo jewe ndagomba kubohoka, ndagomba no kubohora umuryango wanje, ndagomba kuremya igisogokuruza gishasha. Haleluya, birashoboka. Dufise intahe nyinshi, nyinshi z'abantu bahinduriwe amateka. None nimumaze kubabona n'abantu bari barabushwe n'ikintu runaka, mugabo akemeragaho ubugingo bwiwe Kristo saka buhindura. Kandi yaguhinduye nawe uca utangura kuzana ikindi kirera aho hantu uri. Hari ikindi kirera urema, bigatuma n'ubwo bushobozi bw'umwiza buneshwa, kuko umuci yuje ahantu umwiza nta urahunga. Rero iyo umuco kurasiye umwasa arahunga. Rero mugabo biragusaba kwitanga, biragusaba kubitahura, biragusaba kumenya umuzi wari wo. Iyo umaze kuwumenya ni intango y'ugukira. Burya n'ingwara yose ugiye no kwa muganga bataratora ingwara ntibonye icyo bakuvura, baguma batatona. Hari naho baguha imiti yo kukwica. Rero nawe ushobora gukubita umwana, ugakubita umwana uzi ngo uriko uramuhanura, mugabo utazi umuzi. Ugasanga umwana yarakwanse, ugasanga umwana umutima we waratuntuye, kumbe ahubwo ikibazo kiri kuri wewe. Mugabo we ukaja guhanga manifestation iri kwiragaragara, mugabo utazi umuzi wariho. Rero ni byiza ngo byukuri dusenga Imana kugira ngo duhishurire imizi tuyirandure. Murakoze cyane, tugize ikiganiro cyiza kandi turizeye ko kizoshobora guhindura abantu benshi, gushobora gushiraho ibisokuza byubaha Imana kubwo kwirinda icaha. Turangiza twagira tubasabe mundusengere, musenge bazo kuri kiganiro kazi. Mana datarugira byose uri mu ijuru, umutima wanje uragushima, umutima wanje uraguhimbaza kuko watugiriye neza. Iyo ataba Kristo aya mabanga ntituba tuyazi. Iyo ataba Kristo nta vyizigiro vyakazoza twari kuba dufise. Iyo ataba Kristo nta wundi muntu numwe yoshoboye kutubohora
ariko yaritanze kugira ngo ababoshwe babohoke, yaritanze kugira ngo bazimiye bazimuruke, yaritanze kugira ngo abapfuye abazure. None ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe ngo iri jambo mpwemu yera uriherekeze. Umuntu wese uyu munsi abona ibimukikuje adatahura afuka amasenge, hama nawe wigaragaze mu buzima bwa buri muntu wese abashe guhishurirwa umuzi utuma ibyago bikomeza kugaruka mu muryango. Ndakwinginze, ndapfukamye, ndaciye bugufi, unyemerere ukingura ikirere kubw'umuntu wese, habe guhishurirwa, habe kumva no gutahura ico mpwemu w'Imana ariko aganiriza imitima y'abantu. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.